amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami. Ibi rero birantangaje ubu. Nibaza yuko abaririmbyi babandanya kuririmba, ariko maze kumva ko bamaze kuririmba. Mu by'ukuri mfise amashimwe ku mwami ko twashoboye by'ukuri kugira umwimenyerezo w'Imana muri no misi. Byabaye ibihe mbere n'iminota yo kugira ugusangira no gukorana neza bitumbereye n'Imana. Byari by'igiciro, byari byo mu ijuru, byari by'ubwiza. Amen. Kandi ibi bizobandanya gutera bije imbere. Mbere n'urukundo ubwo dutwaye bamwe ku bandi nabwo ruzobandanya kuba ubw'ibyina uruhambaye. Mbere ibintu byose by'amahwa, ibintu by'umururazi, ibintu byose bya aside bizodukugwamo, dushobore kuba umutsima mwiza uhimbaye w'ukuri n'ukuri mu mutima. Umuntu akoranye natwe, azokorana natwe, azokumva amerewe neza turi kumwe, kuko twari kandi twama turi imbere y'Imana. Mwene Data Branham umunsi umwe yaravuze ati hariho abantu abo ukunda kuba uri kumwe nabo, hakaba n'abandi udakunda kubana nabo. Ariko nubwo biri uko, iyo duhuye abantu ubwabo bafatanije n'Imana, aho rero niho haba ubwiza bw'igitangaza. Ubwiza ata kutumvikana, ata mujinya, ariko mu buryo buciye bugufi, umunezero n'akamwemwe mu mwami. Ibi rero bitegezwa kugaragara ukundi gusha kubw'ubuntu. Ibyo bigaragara mu bwoko bwose, mu ndimi zose, mu mahanga yose. Nagomba gufatiraho ano mahigwe kugira ngo ndabashimire mwese bivuye mu mutima ku buryo ku bintu byose mwakoze kugira ngo mubandanye gukorana natwe mu nyunga y'Imana muri no misi. Ubu rero hoho naho twumvise ibintu abasaba bose bari banejerejwe nuko bagize ijoro ryabo, haba muri kave mu nzu yo munsi canke muri etaje, aba 3, 10, 20, bose bari banezerewe, bamerewe neza. Mbere n'abana nabo bigenjeje neza. Ibintu rero biguma biba byiza cyane. Umwami nahimbazwe, ashimwe. Mu by'ukuri twaranejerejwe n'ino misi, narayihimbariwe. Ejo ku muhingamo kuri jewe cari ikintu co hejuru cyane. Ndabibabwiye, ukubana n'Imana bitumbere byari by'igiciro, byari ibintu binezereje, byari ibintu bidufisemo akamaro. Ahantu hose aho muhemu w'Imana akorera, haba hariho ikirere co mu ijuru, aho imhemu ziriko zirakorera. Ibintu byose biba bicanze, ukwikekana, ukutumvikana. Mumbabarire, ni nk'uko abantu baba bashutswe n'imhemu, ariko aho muhemu w'Imana ari, ingene ari iby'agahore. Umwe wese mu mutima wiwe yama yumva afise ivyiyumviro by'ukuri byo kugororoka. Nubwo umwe muri bo yovuga ikintu kitatumbereye, uwundi aramutahura mu buryo bwiza, kuko aba afise imero nziza mu mutima wiwe, kandi ntareka ngo bamwibe canke bamunyage ubufatane bwiwe n'Imana. Amina. Nubwo hoba hari ibibazo bimwe bimwe,
ntitubihakana ariko nubwo biri uko n'intege nke zose n'ubumuga bwose bwo bwa kimuntu turashobora kwitangaza yuko turabahigwe. Amen. Kuko turi babandi bamwe Imana yahezagira ikabagirira ubuntu, bamwe yavugana nabo imbona nkubone. Umwami aravuze muri Matayo 13 ngo abahanuzi benshi n'abagororotsi barifuje cyane kubona ivyo mwe mubona, ntibabibonye. Bari bifuje kumva ibyo mwumva kandi ntibavyumvise. Singen abagabo bahambaye b'Imana, ingene bene data bakundwa na bashiki bacu bakundwa babayeho imbere y'igihe cacu, batumvise batanabonye ibintu ivyo Imana yari yarageneye impera y'ibihe vy'ubuntu. Uno musi tubayeho, niwo musi wacu, uwo Imana yateguye, uwo yakoze ku bwacu. Amina. Umunsi w'ubwiza uhambaye gusumba iyindi yose. Mwene Data Branham umunsi umwe yaravuze ati, nimba Imana iyo imbaza ati ugomba kubaho mu gihe icahe, ni igihe cahe ugomba kunkorera. Iyo ishira imbere yiwe umugambi wose w'ibihe byose by'ibihe byose, yari guhitamwo ati, mwami, no kwifuza kubaho ubu nkagukorera ubunyene ubu neza neza muri kino gihe, muri iki gihe. Bakundwa, nzira z'Imana ni nziza cyane, n'izagahore. Mu by'ukuri ni nziza n'izagahore. Imana izotugirira ubuntu bwo kumurika ku kutumvikana kwa nyuma, ukutumvikana kwa nyuma kuriho no gukekeranya, kandi mu buryo bw'ibwina tuzokungwa mu rukundo rw'Imana, twakirane nk'uko bimeze, nk'uko bimeze. Umurongo ukurikira uwo mwene data Pezal atasomye, haranditse muri Korinto ba mbere 5:12, muri ico gituma nta muntu n'umwe tuzi ku mubiri. Imana iduhe twese, twe dufise ibintu bitameze neza n'intege nke n'ubumuga, umwami mwizigirwa watwihishuriye we wagahore aduhe twese ubuntu bwo kubona Kristo mu muntu uwo ari we wese, nubwo bimeze uko, nubwo dufise amakosa n'intege nke n'ubumuga bwacu, twaracunguwe mu ntumbero yo hejuru y'ubwiza kugira ngo tubane ibihe bidashira n'Imana. Amina. Tuwe turi kumwe kandi. Bakundwa, Imana ibahezagire. Nakomejwe kandi mfite ubushizi bw'Imana yuko Imana izogarukana kandi bene data n'abashiki bacu, izobagobotora, ikazobaha umuco tituzotsinda iyo tugwana, ariko ni mu gukorerana, mu gukorera hamwe niho tuzoshika ku ntumbero. Twotegerezwa gufashanya bamwe n'abandi, tugafashanya, tugahana amaboko, tugakoraniranira, kandi vyo mu rukundo. Tuzohura n'umwami vuba vuba, kandi turashaka gukora ivyo n'umunezero. Mu vy'ukuri
ata kintu kituremereye, nubwo hari ibintu by'isi kituremera, ntihagire ikintu c'imwemu kituremera mu by'ibyina imbere, tube twisanzuye twiteguye, dushobore kuvuga n'ubushizi bw'amanga bivuye mu mutima wacu, kandi ivyo bw'ibikorwa ca mpwemu yera. Tuti nuze vuba mwami Yesu. Ntibiramera gutyo, ariko hafi cyane yo kugaruka k'umwami ivyo bizoba gutyo, kuko aranditswe mu Vyahishwe Yohana 22:17, Vyahishwe Yohana 22:17, mpwemu n'umugeni baravuga bati nuze, uwumva nabavuga ati yego nuze. Uko niko mpwemu azoba afatanye n'umugeni mu mwami, uwadukunze akadusohora, uwo twizeye kandi uwo dukurikira. Kuno muhingamo tuza kuvuga mu buryo buciye bugufi, ariko bizoba ari iby'ibwina kandi iby'umucanwa, iby'urukundo gusumba igihe cyose. Iyo dufata ingaburo y'umwami twibuka umwami wacu, kandi turibuka mwene data wese na mushiki wacu wese, turibukana bamwe ku bandi, kandi tugashimiranira bamwe ku bandi, kuko umwami twese yatugiriye ubuntu. Mwamuzi wagiriwe ubuntu, wakira ubuntu abicanyi bakabeza, bakabagira ubuntu bakabeza, abantu baba baciriwe urubanza rwo gupfa, abantu bakubiswe, baciye bashizwe mu kasho, maze mu kanya bakabaha ukwidegembya, bakabagira ubuntu, bakakira ubuntu. Twese twari abo bantu mu maso y'Imana. Mu by'ukuri natwe ntituri abantu b'igikundiro nk'uko twese tubyibaza mu maso y'Imana. Twese twarabuze, twarananiwe, ariko umwami yaraje arugurura imiryango y'akasho. Amina. Aravuga ati abari baboshwe nibabohogwe, natwe tuba abidegembya kubw'ubuntu. Amen. Indirimbo iravuga ngo widegembya, amaraso yiwe ahanagura amakosa yanje, ndidegembya, ndahonja ku buntu bw'Imana, ndidegembya. Vuba nzobona mu nyonga hiwe, ndidegembya. Nzokwama nizigiye ubuntu bwiwe iminsi yose. Aleluya. Ntidushira ibyizigiro byacu muri twebwe, kenshi turananirwa ubwacu. Gushika kwino gihe sindigera maramazwa n'umuntu n'umwe kiretse jewe nyene, nije nihemukira, ariko nta muntu n'umwe arahemukirwa n'umwami, nta muntu n'umwe azohemukirwa uwizigiye urindiriye umwami. Ubu rero nagomba umutima wanje ube wuzuye n'umutima wawe wuzuye, igihe n'ikigufi. Nico gituma tugomba gusoma imirongo mike muri Bibiliya, hanyuma dukore ingaburo y'umwami. W'Ikolosayi igice ca mbere turasoma ku murongo wa 14. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Umurongo wa 19, hanyuma kuko Imana yahimbawe nuko kunengesera kwayo kose kuba muri we. Umurongo wa 20, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo, ari ibyo mw'isi,
ari ivyo mw'ijuru izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe, de réconcilier par lui aussi bien les choses qui sont sur la terre que celles qui sont dans les cieux. amen. Par son sang ku bw'amaraso yiwe yasesetse ku musaraba a fait la paix. yazanye amahoro. Dans le sermon sur la montagne, ubutumwa bwiza bwo ku musozi umwami wacu yaravuze muri Matayo 5:9 ati harahirirwa abatanga amahoro ababanguranye. Ndizera yuko umuntu afise amahoro n'Imana portera la azotwara amahoro, l'aura avec lui, azoba yafise muri we kandi azoyashira ahantu hose azogenda, kandi niho umuntu yabonye uburuhukiro mu Mana azoguma azoshishikara muri ubwo buruhukiro bw'Imana, kandi Imana izobana nawe kandi izomuhezagira. Amen. Mu cete c'Abaheburayo mu gice ca 13 turashobora gusoma guhera ku murongo wa 10. Baheburayo 13 umurongo wa 10. Dufise igicaniro ico abakorera muri rya hema batemerewe kurirako. Murongo wa 11. Kuko imivyimba ya vya bitungwa ivyo umuherezi mukuru ajana amaraso yavyo ahera kuba impongano y'ivyaha iturirwa inyuma y'isago. Murongo wa 12. Nico catumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso. De la porte de la ville. Verset 13. Murongo wa 13. Nuko tuve muri izo sago tumusange inyuma yazo, twiremetse gucokorwa kwiwe. Twiremetse gucokorwa kwiwe. Kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho, ariko turondera ikizoza. Murongo wa 15. Nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi co gukenguruka tubiheshwa n'uyo nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Ou louons son nom, ou confessons son nom, selon les traductions. Puisse Dieu nous Imana idushoboze dutahure ivyo. Mwami Yesu nta mugwi n'umwe yari arimwo yari yegamiye, yari uwashibuwe, tawe hanze y'igisagara mu makambi yose, yarababajwe, yaraduze ahantu h'agahanga, hariya yararishe ikiguzi. Dusohoke tujane nawe, tuve mu makambi yose y'amadini, dutware ugucokorwa kwiwe. Nimba tubabazanywa nawe, tuzogira umugabane mu bwiza hamwe nawe. Abaroma 8 umurongo wa 17. Umunsi umwe kabukanya umusaraba hamwe n'igitsibo, tuzoba turi kumwe n'umwami ibihe byose, ibihe bidashira. Werekera Mose yabona ugucokorwa kwa Kristo nk'ubutunzi bwinshi cyane busumba ubwo muri Egiputa. Abaheburayo 11 umurongo wa 29. Ibintu byose byo mu gihe nibi by'igihe kigufi, ariko iby'ibihe bidashira nibyo bizokwamaho. Imana yacu yaratudugije hejuru y'ibintu byo mu gihe, yaduhaye ubugingo budashira. Amina. Kubw'ubuntu kandi turashobora kuvuga hamwe na Paulo
tuti turazi by'ukuri yuko rino hema tubayemwo ku isi n'iryasamburwa turafise mu ijuru inzu yubatswe n'Imana. Amina. ariko ino ba kabiri 5:1 abizera ntibapfa barahindura inzu nk'uko abaswise bavuga barimuka gusa. Ego tuva mu bihe tukinjira mu bihe bidashira. Amina. si ibintu by'inkuru, ni ibintu by'ukuri, ni umuco, ni ibifadika by'Imana. Haleluya. Amen. Ubwiza ni ubw'Imana yacu, ibyo ijisho ritigeze kubona, ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibyo umutima w'umuntu utigeze wiyumvira, ibyo ataco tubizi ko nivyo uhoraho yateguriye abamukunda. Kubera ko tumukunda kuko ari we yabanje kudukunda, kandi kuko yashize urukundo rwiwe mu mitima yacu, nta muntu n'umwe yoshobora kuza kuri we kiretse akwezwe. Nta muntu n'umwe yomukunda kiretse yakunzwe nawe. Amina. twebwe turi abakundwa b'Imana. Ego twe turi abatoranijwe n'Imana, b'Imana yahimbariwe. Ubwiza ni ubw'Imana yacu. Turasoma kandi bikeyi kuko ijambo ry'Imana ni iry'igiciro. Amen. Mu Filipi igice cya 2 umurongo wa 1. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira muhemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe. Murongo wa 2, mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama, ntimugire ico mukora. Murongo wa 3, ntimugire ico mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta. Mbega iryo si ijambo ryiza cyane. Muhemu umwe, ego imhemu wahe. Ku murongo wa 5, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Nivyo umurongo wa 5 uvuga. Kuba udahuza na mwene data Frank, udahuza na mwene data uyu canke uriya, ariko neza neza uhuje na Yesu Kristo, kandi niwe jambo. Ijambo ku ntango ryariho, kandi ijambo ririho ku mpera. Niba tuhuje nawe, natwe turahuje bamwe n'abandi. Aho rero dufise rya jambo nyene, wa mpemu nyene, wa rukundo nyene, byose biraroranye. Aho rero ikirere c'Imana cyo mu ijuru c'ubwiza kica kiremwa mu mitima yacu, kandi no hagati yacu. Naho rero ubugwaneza bw'Imana bugaragara, imbabazi zo mu mutima, imbabazi zibwina. Aho rero niko bizana umunezero wuzuye, nk'uko twasomye mu Filipi 2,
kuko tuba duhuje mpemu umwe, ni ukuvuga ko dutwaye ibyiyumviro bya Yesu Kristo umwami wacu. We umucunguzi yamenye amaraso yiwe, nk'uko kandi dukunze kubyumva mu kanwa ka Mwene Data Branham, ubuzima buba mu maraso. Yamenye amaraso yiwe y'Imana, ubuzima buri mu maraso yiwe. Abalewi 17:11. Ubuzima bwiwe bwarasesekaye bugaruka kuri ba bandi bose abacunguwe n'amaraso yiwe. Amina, haleluya, ubwiza n'ubw'Imana. Aho rero ntitukiri iki canke kiriya, twahindutse tuba abana b'Imana, abana b'Imana. Kandi nk'uko tumaze kuvyumva, kuko Kristo yarapfuye ku bwacu, turashobora kubaho kubwiwe. Mu Baroma 14:8, Pawulo avuga neza icyumviro nk'icyo. Roma 14:8, namba turiho kuba ab'umwami, kandi namba dupfa kuba ab'umwami. Nuko namba turiho canke namba dupfa, turi ab'umwami. Amen. N'ikintu c'ubwiza. Abantu bashoboye kubona yuko tubayeho hamwe n'umwami. Abantu mbega barabibonye canke baravyumvise yuko tuvuga ivyiwe. Mbega twagize ibiganiro byinshi n'abantu benshi, twarabumvishije amajambo menshi. Mbega barashoboye kumva mu mitima yabo yuko urukundo n'imbabazi z'Imana zoba zifatanije n'amajambo ayo dutangaza. Mbega byoba byaravuye mu mutima byinjira mu wundi mutima. Boba barashoboye kubona ibyo mu mitima yabo igihe twabavugisha. Mu by'ukuri twarabyumvise. Nimba tubayeho, tubabeho kubw'umwami. Ntituvuge ngo nitwavuga tuvuge kubw'umwami. Oya, ni aha n'ubuzima. N'ubuzima kubw'umwami. Ubuzima bwacu bugomba kubigaragaza. Niba umwami ashaka gukiza umunyabyaha uno munsi, mbega bikora gute? Mbega araza akamuvugisha akavuga ati uramaze kubona umwami kunuku. Oya, akoresha ibirenge byawe kugira agende, akoresha umunwa wawe kugira ngo avuge, akoresha ibiganza byawe kugira ngo ahezagire. Twebwe turi umubiri w'umwami. Amen. Turi ingingo izo yakoranije, izo agomba guhezagira no gukoresha kandi agakoresha. Cyo gituma mwami wacu akavuga ati nk'uko data yantumye, nanje ubwanje ndabatumye. Data yamutumye, yari muri we kandi yabana nawe. Mwami Yesu yavuze muri Yohana 14 ati amajambo, murongo wa 10, ngo amajambo ndababwira sindayavuga ubwanjye ndayigeneye. Oya, data aguma muri jewe, niwe akora ibyo bikorwa. Haleluya. Mwami mucunguzi wacu, uwanje n'uwawe, washize ubuturo bwiwe muri twebwe kubwo ukwizera. Aravuga, arakora, arakiza indwara, arahezagira, akoresheje ingingo z'umubiri wiwe. Kuko ni kubw'ibyo niho twamukurikiye. Ni kubw'ibyo twaje ngo tumukurikire. Nivyo yatugeneye. Mu by'ukuri nawe nabasezereraniye yuko ntaza kuvuga ubutumwa bwiza yaba bugufi canke burebure, kuko igihe ni kigufi. Ariko amajambo y'Imana n'ay'igiciro,
et nous oublions le temps. kandi turibagira ibihe. Permettez-moi néanmoins de nimunyemerere lire nsome les deux rero passages, imirongo ibiri 1 Corinthiens 10 abikorinto ba mbere 10 et 1 Corinthiens n'abikorinto 11. ba mbere 11. De 1 Corinthiens 10, je lis ibikorinto ba mbere 10 ndasoma verset ku murongo wa 16. 16. La coupe de bénédiction igikombe que nous c'umuhezagiro ico duhezagira n'est-elle pas mbega si ko gusangira amaraso ya Kristo, le pain umutsima que nous rompons? tumanyagura, N'est-il pas la si ko gusangira umubiri communion wa Kristo? de Christ? Verset 17, parce qu'il Murongo wa n'y a 17. qu'un seul pain, kuko uwo mutsima ari umwe, notre multiplicité, twebwe naho turi benshi sommes un turi umubiri seul umwe, corps, car kuko twese nous dusangira partageons umutsima umwe. tous un seul pain. Alléluia. Aleluya, Gloire au ubwiza Seigneur. bube ubw'umwami. Bien-aimés, ce n'est Bakundwa, pas par critique, si ibyo et kunegura encore moins par kandi orgueil. si kubwo kwikakisha, ariko Constatation. ni ukubona ibintu bibabaje. Une sœur m'a téléphoné mushiki wacu umwe yarampamagaye d'une grande ejo ville ava allemande. mu gisagara kinini co mu Elle était Budagi, toute bouleversée. yari yatangaye cane, arambwira ati mwene data Frank, J'ai lu les prédications nasomye mu butumwa bwa mwene data Branham, Branham guhera igihe mais je runaka, continue à aller ici et hanyuma là. ndabandanya kuva hanje hariya. Ntiwibaze icyabaye Hier, ejo ici dans la grande hano assemblée pentecôtiste, mu ikoraniro rinini ry'abapantekote, ils ont célébré aho bakoze ingaburo yera nk'uko abagatolika babikora. l'hostie ronde. Bakoresheje ka gahositiya, mbere baragafashe bagakoza mu muvinyu, hanyuma barahekenya ihositiya gusa. Ibi bitabura umutima hamwe n'ibintu byose biri muri twebwe abantu. Iyo ntaba nzi ibyo, umuntu ubijejwe mukuru niwe yatanguje iryo shengero, umuntu nasobanuye mu Congereza nshira mu Kidagi, mu gisagara kinini cyane cyo mu Budagi. Umugabo azi mwene data Branham, umugabo, ukumva rero ibintu byose nk'ibyo. Ese ingere ijambo ryahishuwe ry'Imana rica ritubera iry'igiciro, ko twagarukanywe mu ijambo ry'Umwami. Muzobona abantu bose muri ino minsi ya nyuma batumvirije umuhanuzi w'ukuri w'Imana bazotegerezwa kumviriza umuhanuzi w'ikinyoma, kandi kuko batizeye ukuri, Imana ibarungikira ububasha bwo kuzimira. Ariko ku bwanje, si umuntu mushasha mu bwami bw'Imana, ibyo rero birababaje kumva ibintu nk'ibyo muri mwene data nk'uwo, uwo nasangiye nawe ibyo kurya, ngasangira nawe ibyo kunywa, abantu nakoranye nabo mu myaka yaheze. Ariko uko bimeze kino gihe ni uko abantu bakurikira imiyaga, ni uko bafata inzira yoroshe, byose iby'uruvange hamwe na Babeli, hanyuma bagasubira inyuma. Ibyanditswe byera biravuga ngo bose baraborewe vino y'ubusambanyi bwiwe. Hari amasoko abiri gusa, isoko rimwe
ni isoko ry'Imana ry'inkomoko. Mbere uhereye muhanuzi Yesaya yaravugishijwe ati ijambo ry'umwami rizosohoka riva i Yerusalemu, kandi n'inyigisho izova ku musozi wa Siyoni. Naho niho hava ijambo ry'ukuri ry'ubuvugishwa kandi ry'intumwa. Amina. Kandi isoko rya kabiri rya Satani riri Roma, i Vatikano, kandi abo bose banywako baca baba mu buryo bw'impwemu ababorewe, baca batakaza amerekezo yabo. Fata ikintu ko mugifate nka nkama, nta nzira yo hagati iriho. Ingingo itegerezwa gufatwa imbere y'Imana. Nivyo byose biratwawe, bitwagwa mu mazina menshi bita abakarisimatike n'ibijanye n'ivyo, bakavuga ngo birakwega cyane, ibi bikashiramwe abantu bose bakaguma ari uko bari bakizera ibyo bashaka kwizera, hanyuma rero uko bimeze kose bakagiramo umugabane. Nimunyizere uno munsi, Imana irashaka ubu ubwoko bushigwa ku ruhande, ubwoko butandukanywa bushigwa ku ruhande ngo busohoke, bugezwe mu buryo bw'ukuri, bwejejwe n'ukuri, ngo mwebwe bantu banje nimwitandukane, ntimukore ku kintu na kimwe cyabo gihumanye. Aho rero muzoba abahungu banje n'abakobwa banje, nanje nzoba Imana yanyu. Atari imbere yaho, atari imbere yaho. Ico ni gisabwa. Nabasezeraniye kandi yuko ntaza kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko rero ubu reka dusome ijambo ry'ubwiza kandi rikaze. Ibyo bintu byose, ibyo tubona uko bimeze kose, tubonemo amashimwe y'ibwina mu mutima, aduge mu mitima yacu, aduge ku Mana. Uno munsi turi imihimbiri, uno munsi baraturaba bari hejuru. Umunsi umwe abandi nabo bazoba ari ibipfu, natwe tuzobaraba turi hejuru, kuko tuzoba turi mu bwiza. Amina. Dusome imirongo mike yo muri Korinto ba mbere, igice cya 11 duhereye ku murongo wa 23. Mukore ibi munyibuka. Ku 25, n'igikombe akigenza atyo bahejeje kurya, arababwira ati iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywako kugira ngo kibe icibutso canje. 26, uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe, muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugezaho azozira. 27, nico gituma umuntu wese azorya umutsima w'umwami wacu canke azonywera ku gikombe ciwe uko bidakwiye, azotsindwa n'urubanza nk'uko yakengereye umubiri n'amaraso by'umwami. Ariko umuntu yibaze uko ameze, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe. 29, kuko urya canke unywa atamenye umubiri w'umwami wacu, arya kandi anywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza. Gushika hano rino jambo ry'Imana ry'igiciro byemererwe hano gusubiramwo ibyo Mwene Data Ewald yaravuze ati Imana irabona umubiri.
il voit l'église irabona ishengero complètement purifiée et rimaze kozwa kandi kwezwa biciye muri Golgota, atagasembwa, atakintu na kimwe cosabwa, atakintu na kimwe co kurinegura, irréprochable. ritagira umugayo. Ayons ce discernement, tugire uko gutandukanya, twebwe ntitubesubire kumenyana bamwe n'abandi ku mubiri, mbere ntitwemere ngo tubabazwe mu buryo bw'impwemu, tuzibirwe mu buryo bw'impwemu, ariko dutandukanye, duhishurirwe umubiri w'umwami, tuvuge tuti mwene data, mushiki wanje, nawe uri mu mubiri w'umwami, we nawe afise ibibazo vyiwe, nanjye ndafise ivyanje, ariko Imana izodufasha twese hamwe, Imana twese izodutwara gushikaho tuzova ku kwizera, tukinjira mu kubona, kandi tukazoseruka twujujwe, dusa neza imbere mu nyonga hiwe. Hanyuma ijambo ryerekeye ukozanya ibirenge, kuko rishobora kuba ari rishasha, rikaba ari ridasanzwe kuri bamwe. Mwami wacu yatanze itegeko, turasoma ijambo ryiwe, hanyuma turasaba bose ngo barishire mu bikorwa. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca 13 turasoma ku murongo wa 5. Araheza asuka amazi mu mubehi. Yohana 13:5 atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeye. Murongo wa 6, nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati, mugenzi, mwami, ni wowe unyoza ibirenge? Murongo w'indwi, Yesu aramwishura ati, co jewe ndiko ndakora, wewe nturi bukimenye ubu, ariko uzokimenya hanyuma. Murongo w'umunani, Petero aramubwira ati, ntaho uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe byose. Yesu aramwishura ati, nintakoza ntaho tuzoba duhuriye. Murongo w'icenda, Simoni Petero aramubwira ati, mugenzi, ntugarukirize ku birenge gusa, ariko ushikane ku maboko no ku mutwe. Yesu, umurongo wa 10, Yesu aramubwira ati, uwari yiyuhagiye nta kindi agomba atari ukoga ibirenge, kuko abakeye umubiri wose. Namwe murakeye, ariko si mwese. Murongo wa 11, kuko yarazi uzomugura wari we, nico catumye avuga ati, ntimukeye mwese. Murongo wa 12, nuko ahejeje kuboza ibirenge, yabira umutamana wiwe, yongera kwicara, arababaza ati, mbega muramenye ico mbagiriye? Murongo wa 13, munyita mwigisha na sobuja, kandi mubivuga ko kuko ariko ndi. Amen. Je le suis. Vraiment. Kuko ariko ndi. 14, nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge, ndi sobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Namwe mukwiye kozanya ibirenge bamwe n'abandi. Amina. Si amajambo y'iwanje. Ndafise amashimwe kubw'umwami
kuba narashoboye mwene data Branham akiriho nkakorana nawe ingaburo no kozanya ibirenge mu rusengero i Jeffersonville, Indiana. ndanezerwa ni nk'amahirwe manini cyatumye Imana imbwirira ubuntu jewe umuntu muto atabereye muri bose. Ndakunda uwo mugabo w'Imana yabaye kuri jewe umugisha mwinshi cyane. Umunsi umwe tuzoba turi kumwe ibihe bidashira hariya mu bwiza, ingene dushobora kuba abashima ku bw'ibyo byose. Ariko reka nuko bimeze dusome umurongo ukurikira, kumbure 20 ukurikira 15, kuko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye abe ariko namwe mugira. Nukuri ndababwire, umushumba ntaruta sebuja, kandi n'intumwa ntiruta wayitumye. Murongo wa 17, nimwamenye ibyo muzoba muhiriwe nimwabikora. Ubu rero turabizi, nitwabikora rero gutyo turi abahigwe. Abahigwe sivyo ubwiza. Muntu kumbure yoshobora kwibaza mu buryo bw'umuntu ati ego bega ukozanya ibirenge n'ibiki. Urashobora kwibaza ati none umubatizo ni iki? Amazi amwe nyene mu kubatiza abantu canke mu kuboza ibintu. Reka duhagarike ivyiyumviro byacu byose, ivyiyumviro byacu by'abantu byose tubihagarike. Umwami wacu aravuga ati ibyo nkoze mwebwe ubu ntimubitahura, muzobitahura mu nyuma. Urukundo rwe rw'Imana, ukwicisha bugufi, we umwami umwigisha databuja akure ibirenze ko abiturinde. Afata amazi akayashyira mu mubehe agatangura koza abigishwa. Mbega biyumvise gute imbere y'umwigisho? Petero kwifuza koza ibirenge by'umwami, amaze gutahura ibyo ari byavuga ati mwami atari ibirenge gusa ariko n'umutwe n'amaboko. Bakundwa, tudushaka koza umutwe ariko ibirenge, ariko ibyo bikorwe muri urwo rukundo rw'Imana rw'ibwina, atari gusa nk'ikibazo nk'ikintu cy'umugenzo. Oya, bibe mu bwina bw'urukundo. Bamwe babikorere abandi kandi babikorere umwami wacu, nk'uko dufata ingaburo y'umwami, ko twibuka urupfu rw'umwami tukarutangaza, hanyuma turiyoza ibirenge, hanyuma tukozanya ibirenge, tukamenya tuti yaraducunguye, turabiwe, turi inyegu yiwe, dukora ibyo byose mu rukundo rw'Imana, kandi araduhezagira mu gihe tubikora. Tugabe rero mu gihe twozanye ibirenge, ntihagire umuntu n'umwe dusiga, dusuzugura. Ndabasaba ntihagire umuntu ahunga uwundi. Ntimukore ivyo. Isaha y'ukuri yamaze gushika. Urukundo rw'Imana, urukundo rusubiza hamwe, urukundo ruharira, rwuzure imitima yacu twebwe twese gushika mu bwina bwacu, kugira ngo dushobore gukundana bamwe n'abandi
nk'uko yadukunze. Ntiyahimbazwe izina ryiwe ryera, ntiyashirwe hejuru izina ryiwe ryera. Amen. Amen. Turunamisha imitwe yacu, hanyuma turaguma mu masengesho imbere y'Umwami. Buno nyene ntegerezwa kubwira abo bose batarabona uburuhukiro butunganye bwuzuye mu mitima yabo, bibaze biyumvire ku kibazo niba hatariho umuvumo, ukurogwa canke ico Satani afite kububasha, kubwo ubupfumu, ubwo ubumaji n'ibintu ibyo arivyo byose byoba bikorwa mu bantu, yaba muri mwebwe canke abe ari mwe mubikora. Reka ndababwire, nta muvumo n'umwe, nta bumaji na bumwe, nta bupfumu na bumwe, nta bupfumu na bumwe bwa Satani bwoshobora gufatana n'abacunguwe, n'abatoranijwe n'Imana. Niba mwe nimutaba mukomeye mu kwizera, mukaba mukiri mu ntambara yo kugenda mu mutima, turashaka kubafasha, turashaka kubashigikira hamwe n'amasengesho yacu. Amen. Ndasaba rero ubu nshimitse imitwe yose iciye bugufi, amaso yose yugaye, abo bose bakifise intambara mu mutima niba duze buno nyene ikiganza. Murakoze, 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 murakoze. Buno nyene ibi nabihawe na mpwemu ko ntegeza kubivuga, ndabibabwiye. Imana ubwayo iri hano, amina, kugira ngo ijanjagure Satani musi y'ibirenge byacu, amina, kugira ngo yemerere umwe wese muhe asohoka abohowe, nk'uko Yesu Kristo umwana w'Imana yajanjaguye umutwe w'inzoka, yahanganye n'ikuzimu yuzuye, akanesha Satani n'abadayimoni bose. Uko nyene intsinzi y'Imana iragaragaye uno munsi mu buzima bwanyu mwese, amina, mu bugingo bwanyu, muri mpemu wanyu no mu mubiri wanyu, amina, haleluya, n'izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, haleluya. Birasohoye, biraheze, muridegemvya, amen, haleluya. Nimubivuga ubu rero n'umunwa wanyu, amina, n'umunwa wanyu mu bitangaza uti ndidegemvya, ndabohotse, haleluya, haleluya. Ubwiza n'ivyubahiro bibu vy'Umwami Imana yacu, nimuvyizere, yabikoze. Twisuzume rero ubu imbere y'inyonga z'Imana, tuzane byose tubizanira Umwami imbere yo gufata umukate, hanyuma n'igikombe. Mwami Imana yacu aduhezagira uno munsi mu buryo budasanzwe, mwe wese muri twebwe asenge kino gihe, umwe wese ubugingo bwose bukogweko, umutima wose ukogweko n'urukundo rw'Imana rwagaragaye i Golgota.
ndabona mbere ko n'abakiri bato badugije ibiganza byabo kugira ngo bakorere umwami bamwegurire ubuzima bwabo. Imana ishobore gukora mu buryo bw'inkomezi na muhemu wayo, yaba umusaza n'umwuzukuru, umuntu wese yicaye yumva ijambo ry'Imana akogwe ko. Kuko uko niko ukubaho kw'Imana kuba hagati yacu. Umwe wese ari hano akogwe ko na muhemu w'Imana. Ahari ijambo muhemu aramanuka kugira ngo abe uhambaye w'inkomezi muri twebwe twese bihuye n'ijambo. Nihahimbazwe hashigwe hejuru izina ry'umwami. Haleluya, amashimwe n'ay'Imana. Mana yizigiwe, turagushimiye n'umutima wacu wose kubw'ibi no migisha y'igiciro. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Twadugijwe mwami mwizigirwa. Twadugijwe muri wa munsi hamwe wavamu bawe, ingene wafashe umukate ukawumanyura, ingene wawuhezagiye. Intumwa Pawulo nawe yaravya ibihawe n'umwami. Mwami, turimwo, dufisemo umugabane, dufite ubwoko bwawe, kandi muri no misi ntitwashoboye guhitamwo igihe tugomba kubamwo. Wewe wadushizeho muri no misi, kandi waduhaye ijambo ryawe kugira ngo turifate, turyakire mu mitima yacu, tuvyizere, turishire mu bikorwa. Mwami, uko niko twabisomye, uko niko vyanditswe. Mwami, kandi dufise amashimwe kuba ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Dufise amashimwe kubw'umubiri wawe uwo watanze ku bwacu. Dufise amashimwe kubw'uno mukate uwo dufise imbere yacu, umubiri wawe wakubiswe ukabambwa ku musaraba nk'icibutso, nk'icibutso c'umubiri wawe. Umubiri wawe wakubiswe ukabambwa ku musaraba. Mwami, turagusavye uhezagire uno mukate mu gihe tuwufashe hano. Turagusavye umugisha wawe, kandi turahezagiye uno mukate mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Umuntu wese aza kugiraho umugabane, aza kurya, ahabwe umugisha mu izina ry'umwami. Haleluya. Mana, uri hano, uri hafi cyane yacu. Nico gituma tuguhimbaza, kuko turazi yuko waducunguye, waduhaye rino bwirizwa kugira ngo turigumye gushikuza kwawe. Haleluya. Mwami, uragaruka, ariko uzoseruka vuba. Uzofata abawe ubatware mu bwiza. Ariko uno munsi turibuka uriya munsi, urupfu rwawe ku musaraba, wo kuzuka kwawe, n'igituma n'ikungere waduze mu bwiza, kandi kuzogaruka mwami. Gusengwa no kw'izina ryawe. Amen.